Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fleury Podcast TV aho umwe wese aherereye, ndizera ko muguwe neza. Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse. Haba abari muri mu karere ka Yase, haba abari mu Burundi, haba abari muri Afrika, abari muri Amerika, Europe, Asia na Oceani, ndizera ko muguwe neza, nanje ndashima. Nkuko bisanzwe imbere yanyu ni Fleury Patriote wa musesanguzi wanyu. Kuri no munsi nari nshimye turabire hamwe amakuru yo mu karere, amakuru yiriwe, amakuru ariko aravugwa, amakuru adasanzwe, aho hari amakuru menshi cyane mu karere, haba muri Tanzania, mu Burundi, haba muri Kongo, eka no mu gihugu kibanye hakurya ya Kanyaru mu gihugu c'u Rwanda. Amakuru y'akarere rero reka tuyahere muri Tanzania, hanyuma turaza kuraba dusimbire no mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ndaza kwambira igituma ntahereye ku gihugu cacu ciza c'u Burundi. Reka mpere mu gihugu ca Tanzania, aho hari umusirikare wo kwipete rya kapitene, umusirikare azwi ku izina rya Tesha. Umusirikare kapitene Tesha afise inyenyeri zitatu. Ntanguye kumubasigurira kugira ngo banze mutahure uburemere canke ukudahangagwa canke ko atobara umusirikare asanzwe. Uyo musirikare rero kapitene Tesha no musirikare yubahutse igisirikare, yubahuka na leta ya Tanzania muri rusange, aho uyo musirikare asanzwe abarizwa muri bamwe mu basirikare bakorera mu gisirikare co mu kirere, bimwe bita Special Air Force, bamwe bagwanira mu ntambara zo mu kirere bakoresheje SWAT, amadege y'intambara. Uyu musirikare rero yagaragaye ariko arakora ikiganiro, aho yasa n'uri karashikiriza ubutumwa bwari bufise ikiringo c'isaha ari matara amasaha abiri. Jesse nashoboye kubwumviriza bwose, nagerageje kuvunagura gusa, nagerageje gukuramo ivyangingo nyamukuru vyari birimo. Uwo musirikare rero Tesha, kapiteni Tesha, vyagaragaye ko yariko aragerageza kugumura canke asa n'uriko araha icizere no kwiyunga, atera intege abatanzania boba bari mu migumuko canke bafise intumbero yo kugumuka mu kwigaragambya, canke abatanzania boba batemera ubutegetsi canke uburongozi buhari bw'ubu. Uburongozi bw'ubu buhari ni bwa Samia, turamuzi twese, Samia Hassan Suluhu. Ujya mukenyezi, uyu musirikare mu majambo yavuze bigaragara ko uburongozi bwiwe atabwemera, kuko amajambo yakoresheje naya akurikira. Na ningependa niwashauri wa Tanzania, wananchi, sincerely mpo katika right track. Mnachokifanya au mnachotaka kukifanya, sijui maandamano, mpo sahihi. Mpo sahihi kwa sababu hata baba wa taifa ameliongelea hilo. Wanajeshi wengi na askari hata kwenye polisi huko na sehemu nyingine wapo pande yenu, na kwa sababu mnachokisimamia ni haki na kinaonekana. Ndizera ko mwejeje kuyumvira aya majambo na hari mu Kiswahili yagerageje kuvuga ibi bikurikira. Yabwiye abatanzania ati, mw'abatanzania mwebwe mutegura imyigaragambyo, imigumuko, canke mwebwe musanzwe muri mu migumuko, ni mumenye ko igisirikare canke igipolisi vya Tanzania bibashigikiye, kubera kanatsinda twebwe twari twifuza ko igihugu kirongorwa n'umusirikare, kanatsinda ngo data yarabivuze, baba ya amesha yasema. Umva uyu baba yakaravuga ni yakagira reference kuri Magufuli, aho wewe uyu musirikare bigaragara nkuko icifuzo ciwe ngo ari uko igihugu ca Tanzania kitoyoborwa n'umusivile, ahubwo corongorwa n'umuntu w'umusirikare. Ntiyavuze ko yoba ari umugore cyangwa umugabo, mugabo mu vyiyumviro vyiwe ugerageje kuraba mu majambo yakoresheje, audio yita video y'ikiganiro cyo ni kirekire, sinoshoye kukibashiramo cyose, mugabo mu majambo mazima aremereye yakoresheje, yobara yo gudashimishwa n'uburongozi bwa Samia, agahamagarira abatanzania kugumuka canke kuraba ukungene hoshigwaho uburongozi bw'umusirikare. Uburongozi bwa Tanzania bukaba munsi y'umurongozi w'umusirikare. Benshi bagiye baribaza ibibazo vyinshi. Umugabo ko yabivuze akabivuga, ego n'umusirikare turabona ko yambaye impuzu za gisirikare, turabona kabisa ko
no kuberwa asa n'uberewe. Mugabo turabiye ahantu yabivugiye bigaragara ko ari umuntu yoba yatumwe canke yoba yari umuntu ya deserse canke nka jewe kubera ndi mu Burundi ndi umusesanguzi wanyu sindi muri Tanzania ngo menye neza na neza mu rutonde rw'abasirikare ba Tanzania ko uyu mugabo ari mu gisirikare cha Tanzania neza afise yo matrikire. Ariho henshi habaye amakenga bakavuga ati uyu mugabo ashoboye kuba yatumwe, ashoboye biranashoka nabi n'umusirikare. Mugabo ngiye kuraba ko icace kihumure canke kiranyemeza neza ko uyu mugabo ari umusirikare gusa yoba yatumwe kuvuga ibyo yavuze, kuko nako ndababwira muri avyantu yabivugiye sahantu wovuga ati naho umuntu yitwa nk'umukapiteni wo muri Air Force yovugira ijambo. Hari ahantu mwabonye mwese canke abatabibonye haka video uri mwongere mukarabe ngaha nahantu hasa nahantu hafonze kugira arabe ko yogira icashikirije vuba canke usange ntiyakarabivugira no muri Tanzania, yakabivugira kuri abo bantu bamutumye. Ikintu rero cagiye kungaragariza ko ari umusirikare ni iri jambo ry'uvugira umuvugizi w'igisirikare muri Tanzania yaciye ashikiriza, reka naryo turyumvirize. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linapenda kuutaarifu umma wa Tanzania kuwa linaendelea kutekeleza majukumu yake kikatiba kwa uaminifu, utii na uhodari. Ndibaza ko ni ijambo ry'umuvugizi wa gisirikare cha Tanzania muhejeje kumwumva aho avuza amajambo akomeye cyane ashimangiza neza ko uyu mugabo atari wenyene akoze bino, ahubwo ho baro utugwitugwi mu gihugu ca Tanzania kidashimishwa canke gishaka gufata intumbero yo kwinjiza ivyo bita affaire politique canke intumbero canke kwinjiza igisirikare mu vy'intwaro za politike, aho dusanzwe tuzi ko ibi bitanywana. Nawe yabivuze mu ijambo ry'uwavuga ati reka kwinjiza ivya gisirikare n'ibibazwa abasirikare mureke kuvyinjiza no kubiteranya mu vya politike. Iyi dossier yiwe rero benshi bayivuze ko amajambo menshi, ariko nitwoyitebako kuko amakuru yo mu karere ni menshi, aho benshi biyumviriye none uyu muntu ko yatanze iciyumviro arabizira bigenda gute, twese ntituzi urubanza azocibwa. Kanatsinda je sinzi ko yanafashwe, nimba yafashwe naho tuzobibamenyesha ku munsi wejo. Dusimbire rero muri Kongo aho Tshisekedi yarahiye ararengwa gusinya ivyari vyitezwe ko ari intsinzi ku ruhande rw'u Rwanda canke ku ruhande rwa Paul Kagame. Tshisekedi yarahiye gusinya amasezerano yari yitezwe ko asinywa, amasezerano vyagaragaza yuko agenda guha uburenganzira Amerika hamwe n'igihugu cy'u Rwanda kwimba ubutare bwa Kongo bakabucisha mu Rwanda, bumwe na bumwe bugahingurirwa mu Rwanda bukazoza byanwa kugurishwa muri Amerika canke mu bindi bihugu bazoba baronse nk'abakiriya buvuye mu Rwanda. Aya masezerano yo Tshisekedi yasutsemwe amazi, ababwira mu ndome nkuru ati sinshoboye kuyasinya. Imvo niyihe? Imvo nuko je ntohera gusinya amasezerano yo gucuruza, nkacuruza ubutare abakongomani abene gihugu ba Kongo bariko barazira, aho hamaze gupfa ndabibutse abantu barenga miliyoni 25, aho avuga ati nimba vy'ukuri niko ndagwanira ubwigenge bwa Kongo no kugwanira inzira karengane z'abakongomani, ni gute nohera gusinya gucuruza ubutare bw'aba bakongomani, ubutare buriko buraseswamo amaraso y'abakongomani, baba bamama, abakecuru, abasaza, abana n'inzoya, kuko hari n'abavyeyi bapfana indamunda. Rero ibi Jesse no vyubahuka, ahubwo ikintu nabonye cihutirwa nuko twohera gusinya amasezerano y'amahoro, u Rwanda rugakura nk'abasirikare bago muri Kongo, hanyuma iyi migwi nkuko twavyemeraniye yaba umugwi wa FDLR u Rwanda rw'amaruririmba rw'amarushira imbere, yaba iyi migwi yindi yagira avuka iyoborwa n'aba u Rwanda guhita mu ubwoko bw'abatutsi basanzwe bagwanya leta ya Tshisekedi, ihave tuyigwanye hanyuma tubandanye dusinya amasezerano y'ubucuruza mu gihugu gitekanye, mu gihugu cubahirijwe imibe, cubahirijwe n'umutekano. Kanatsinda ko dusanzwe tuzi ko ibintu Rwanda rwakoze ari ukuvogera ubusugire canke ubwigenge bw'igihugu, arivyo bita souveraineté canke intégrité territoriale. Ibi rero Tshisekedi akaba yavuze ati ibi ntavyo nokora naho mwondasa, aho byarangiye bugaranwe gatoyi kugira ngo bashire ubwenge ku gihe, ariko bikarangira komite canke umugwi ujejwe kuja hagati ya Kongo n'u Rwanda
kugira amasezerano akunde utanze itangazo uvuze ati birangiye adasinwe, kuko hakiri udusembwa twinshi twagiye turabona twotuma ano masezerano adasinwa. Aha rero twari tuvuye muri Tanzania tuja muri Kongo. Muri Kongo kandi harabarizwayo idega ryoba ryakozwe n'umwana bivugwa ko ari umwana wa Felix Chirombo Tshisekedi. Uyu mwana akaba azwi ku izina rya Anthony. Uyu Anthony Tshisekedi bigaragara ko yoba yakoresheje inkoho mu bwoko bwa pistole akarasa abo bari kumwe mu bunywero mu kabare bariko bararyoherwa mu masaha y'ijoro. Ako ka video cyangwa ako kareresi ndizera benshi umuntu mukoresha izi telefone z'ama smartphone cyangwa ama Android bari mu magroupe agenda atandukanye, kako ka video koba kabashikiriye aho mwagenda murumva amajwi bavuga iryo zina rya Anthony Tshisekedi ngo warashe wagize uko wari kurindira wari kwitamporiza mbe byagenze gutuzana inkoho, aho habaye polemique abantu benshi bakibaza none ni gute umwana wa Tshisekedi yoba yinjiranye inkoho. Aha jewe nk'umusesanguzi nagerageje kubica hirya no hino, ndagira amakenga ndaniyumvira mbere ndagira naho niyumvira ko woba ari umutego boba bateze uno muhungu wa Felix Tshisekedi kugira amateka mabi akomeze yagira se wiwe, kuko hajya aye amateka Tshisekedi abakongomani basanzwe bamuvuga ko atari meza arahari. Bace bashirako rero nuko umuhungu wiwe yishe uyundi mwana bariko bararyoherwana nawe muri iryo joro, bica byiyongera ku mateka n'uburongozi bubi busanzwe bwagirizwa Felix Tshisekedi n'abakongomani n'akagwi k'abakongomani bamwe basanzwe batamwubahiriza canke batamworohereza muri buno burongozi bwiwe, cane cane aba bakongomani bo muri Kongo y'Iburasirazuba iyi nyene irimwo imvururu. Ariho henshi benshi bakunda kwiyumvira ngo ni gute ngo abakongomani mu bibijuju mu kageriyo mukanezerererwa ko M23 n'u Rwanda bibavogera bikabatwara ubutare bikabica bikongera mukanemera bibabere indongozi. Vyavuye kuri iki cyo kuba badakunda Felix Tshisekedi n'uburongozi bwiwe. Aya rero niyo makuru ntarandiriye ku kijanye n'ico cy'umwana wiwe, ni hagire amatohoza aba muri Kongo yagirwa ahanwe ntibataravye ngo umwana umukuru w'igihugu, kuko gutunga ikigwanisho ndibaza amategeko araba Kongo asana arababana n'ayaraba Uburundi, aho droit de port d'arme mu Burundi atayo dufise na Kongo umengo ntayo bafise nimba ntihenze. Rero nimba yagirwa nico caha na hamwe batisunze ngo umwana w'umukuru w'igihugu akaba naho ari ibindi vyinyegeje inyuma nibabitohoze babimenye, ariko jewe muri uno mwanya ndemeza neza ko koba aragatego bateze uyu muhungu wa Felix Tshisekedi kugira amateka mabi agume yiyongera. Hanyuma tugarutse mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari amajambo menshi ariko aravugwa mu gace ka Cibitoki, mu gace ka Rugombo, aho bariko baravuga amajambo menshi ngo abanyagihugu bo muri utwo duce bariko barasidukana n'iyonka ngo mu kugaburira uriya mugwi w'inkozi z'ikibi abanywa amaraso imbwebwe canke inyenzi za Sarambwe wa M23. Je nkaguma mvuga ati none ko mu busesanguzi canke mu bwiyumviro canke mu bwenge bwanje nkoresheje nk'umwana w'umuntu nkiyumvira ni gute abanyarugombo canke abantu bari mu Cibitoki bakorewe amabi mu 2012 no mu 2018 batewe n'uriya mugwi w'inkorabara w'inkozi z'ikibi wa Red Tabara bakicwa bagakekagura mbere ahantu bita mu Ruhagarika umuryango wose bahereye ku kana gatoyi gushika ku gisokuru, aho vyavugwa ngo bari baje guhonya umuryango utaborohereje mu gihe bariko baragira ibintu vy'imigumuko mu 2015 baca baza kuyihorera muri 2018. Ico gihe ndibuka kagashapo kafashe abanyarugombo n'abanyacibitoki muri rusangi bavuga ati mbere vyo ukunda leta ikaduha ibigwanisho twomenya ico twikorera. Sinahora rero kungene ubu cane bivugiwe kumbonesha kure z'u Rwanda zambonesha kure n'amandababwira zitanga isumu zikaranga uburozi, zombonesha kure nazo imwe muri zo yari imbonesha kure ya mama wa Gasabo ikorera ko wa mugore atavyorosha mu gucocera intambara ariwe Scovia, nawe akavuga ko yabikuye kuri SOS Media. SOS Media turabizi ko ari societe civile yo mu gihugu cy'u Burundi, inayo nyene isanzwe itavyorosha, iri muri zimwe ziyoboka Pacifique nini nahatwe. Ama societe civile ayoboka Pacifique nini nahatwe agera ku 200. Muribuka ko yananditse
aherekeje Fokode bandikira ONI ngo severe ihagarika ivyo bintu vyo kwemeza canke gusaba genocide mu 1972. Ibi rero kuvuga ko yabikuye kuri SOS Media nta cantangaje, mugabo nasimbiyo ndaraba ndabibura. Rero sinzi ko mwebwe muri ko murakurikirana Flow Podcast TV mukoresheje izo telefone zanyu ngendanwa mwogira ico mubivuze ko canke muza kuza muri commentaire mukambwira twabibonye canke twari twabibonye babifuse. Rero aya makuru nabandanye atohozwa, ico gusa nizera kandi mpumuriza abarundi nuko igihugu cy'u Burundi kirinzwe, inzego z'umutekano ziri maso zamazigavye nkuko mwaba muvyumva mu majambo bagenda bashikiriza, haba mu majambo aciye ku muvugizi wa gisirikare nyakubahwa umutabano baha cane Baratuza Gaspard, byaba ibiciye ku muvugizi w'Inyamiramabi Pierre Nkurikiye batazira cinjire. Abo bose amajambo bashikiriza na majambo y'ihumure kandi agaragaza ko igihugu cy'u Burundi gicunzwe kandi gicungerewe, naho umuntu acunga cyane uburaro n'uburamuko ari Imana. Kandi badasiba no kutubwira ati ntimujyanire amajanja, tugume tugavye kandi umutekano ugume uri muri ya nyabune. Ayo niyo makuru y'akarere no vuga ko nashoboye kwegeranya kuri uno mugoroba. Urabona ko twiriwe kuva mu gatondo uno munsi tutagize ico tubashikiriza, twari mu mirimo igenda itandukanye. Murabizi ko umubiri uguma ukenera ibi na biriya. Rero uno mwanya akaba ari umwanya turonse kugira tuyage namwe. Ndizera ko ano makuru mwoba mwari mwayaronse aciye ku masonga, ariko natwe twagerageje kubasesangurira. Turagerageza kuvugana namwe amakuru yimbitse canke amakuru yo muri ino joro canke amakuru aza kuboneka aho bukera, turaza kuyabashikiriza. Kandi turabemereye ko ejo tuzobaha ibiganiro bibiri, cane kimwe tuzokorana namwe ikiganiro cyo mu gatondo, ikindi naco cyo ku muhingamo tuvuye ku mirimo ya misi yose. Bakunzi ba Flow Podcast TV, ntabarandiriye ndabakengurukiye cyane kuri kano kanya tubanye. Nama nababwiye ko ata Flow Hero Patriot atamwebwe. Ndakengurukira cyane mwe mumaze kugira sabone canke subscribe. Namwe ndabashimire cyane, namwe mufatira canke muba mwafatiye ikiganiro hagati canke mwe mwakironkejwe giciye ku mapartage y'amalinki umugenza akaba yayikurungikiye. Ntugende utagize sabone canke subscribe, tubandanye twagura umuryango wa Flow Podcast TV. Hama ndangiza ndababwira ati simbira kugira subscribe canke sabone ku rundi rubuga twuguruye canke twategekanije witwa Ingoma Magazine, kugira ejo canke hirya ejo uru rubuga nigwagira ikibazo nk'uko izindi mbuga zagize zo hakurya ya Kanyaru mu Rwanda tuzobe dufise ahandi duhurira. Ciao ciao.